ngo wa mbere haravuga ngo ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mwemu wiwe, anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, ancisha ijya nino yayo. Ntabwo biravamo. Maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami uhoraho niwe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarire uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'uhoraho. Uku niko umwami uhoraho abarira aya magufa atengera, shira imwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Kandi ngira mbashiremo imitsi, mbazane kw'inyama, barenze ku rukoba, bashiremo imwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe nduhoraho. Iyo ni Imana yari kiravuga. Haleluya. Iyo ni Imana yari kiravuga, kandi iyo Imana yari kiravuga ni nayo iri kiravugana nawe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Nuko nca mvuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Ngizenya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mpwemu zari bwajemwo. Maze arambarira ati, vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarire umuyaga uti, uku niko umwami uhoraho agize, ati, ngwino muve ku miyaga ine, mwa mpwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko nja mvuga nk'uko mbariwe, nuko nja mvuga nk'uko mbariye, imwemu zibinjiramwo baba bazima, baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, ayo magufa niwo muryango wose wa Isirayeli. Baravuga bati, amagufa yacu arumye, n'ivyizigiro vyacu birabuze, turashize rwose. Nuko none vuga ubabarire utuku niko umwami uhoraho agize, atehe nzorangaza imva zanyu, mbaduze muve mu mva zanyu, mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Isirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu, nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje, mube bazima, bashire mu gihugu canyu bwite. Muze mumenye ko ari jewe uhoraho nabivuze, ndabishikije, niko horahagize. Amen. Haleluya. Tuzamura ibiganza Imana. Haleluya. Uhoraho avuganye na. Ari mwafise sa iregeye ha nizisa. Sa telefone nje yanzimanye. Ai niza ndabireko. Na udatira. Ngo n'umwami yaratira ushinge. Ya byarabaye. Haleluya. Imana ivuze kuri twebwe twazindutse muri iki gitondo, kwigomba kurangaza imva. Tuveyo. Mana we ntabwo muvyumvise. Imana ivuganye nawe ko igiye kugukura muri iyo mva. Nuhora habivuze, ni Imana ibivuze. Hari imvu urimo, hari kinogo urimo, hari cobo urimo, ariko Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, nkuko Imana imbwiye kukubwira. Imana yabwiye Ezekiel ngo, vuga mwana w'umuntu, vuga nk'uko ubariwe. Nanje natumwe kukubarira muri iki gitondo ngo iyo mva urayisohokamo uyu munsi nyene. Wowe urota uri mu kaburi, ukarota uri kumwe n'abapfuye, ukarota uri mu mva. Imana ishize kwiyeretsa ico kintu mu izina rya Yesu Kristo.
icyo niko ndavuga cyumvikana neza. Benshi mwarahambwe, mwe benshi muri mumva, bari mumva tubabona muri genda muri bazima, ariko mu isi y'umwuka muri mumva. Imana itangaza uyu mwanya nyene muri iki gitondo. Mungu anatoa tangazo. Imana itanze tangazo ku buzima bwawe ngo iyo mva ivemo, iyo mva isohokemo, iyo mwobo usohokemo. Nubwo utagira ibyizigiro, Imana ihagurukije umuntu, ihagurukije umuhanuzi, ihagurukije umukozi wayo. Ndatangaje itangazo kuri wewe. Imana ivuganye nawe ubunyene ucicaye aha. Iyo mvura ivuyemo, iyo mva urayivuyemo. Ibyawe byarapfuye, amasezerano yawe yarapfuye, ariko Imana yongeye kuvuga. Yendumva imitima itari kirakira neza. Imana yongeye kuvuga. Yesu yongeye kuvuga. Bari baracanywe inyuma y'imyaka 70, baracanywe atabyizigiro bafise. Haleluya. Imana none ikura ibintu mu mugani, irabibabwira neza ibifoboye. Haleluya. Ibibabwira bifoboye, atari mu buryo bw'imigani. Imana ikuye ibintu mu bintu by'amashusho, ibizanye mu bintu bifatika. Biravuga ngo Yesu akijije yampumyi yitwa Barutimayo, ngo arayibaza ngo ubona iki? Iravuga ngo ndabona ibisa n'abantu n'ibiti bigenda, ariko n'ibyari ibiti bigenda bari abantu bagenda. My goodness. Wari umaze iminsi utabona ibintu bizima bifatika, ngo amukora ko kandi ahumuka neza arabona. Imana yongeye gukora, ikuye ibintu mu ndoto, ikuye ibintu mu nsozi. Mana nyemerera byumva umwe gusa, simpaka byumve benshi. Umwe gusa byumvise arahagije kugira ngo iri shengero ribashe gutabagwa. Sema haleluya. Uwera Imana avuganye nawe ngo agukuye muri iyo mva, agukuye muri iyo sanduku umaze iminsi uraramo, agukuye muri icyo cyobo umaze iminsi. Ariko Uhoraho ni wavuganye nawe. Amasezerano yawe yose yari yarashizwe mu isanduku, ariko Imana yarangaje imva, yarangaje imva. Sema haleluya. Imana yarangaje imva. Uwiteka we hembu umurimo wawe muri. Uwiteka we ndabona guhembuka mu bantu, ndabona guhembuka mu bari bagwaye imyaka myinshi, ndabona guhembuka mu bari bagwaye igihe kirekire, ndabona guhembuka mu bari barahombye, ndabona guhembuka mu bari barapfuye, ndabona guhembuka kw'amasezerano. Haleluya. Ikintu cyose baterewe n'abantu babi, Imana igukuye ko urabohotse mu izina rya Yesu. Haleluya. Wewe nyine Imana ihembuye amasezerano yawe, kandi my God, muremera ko ino ndwi nayo turimwo ari indwi y'ubuhanuzi, ari indwi yo guhanura ibintu bigahitira biba. Imana yo mu ijuru ihembuye amasezerano ya wa mukobwa we. Nawe wahagurutse siwe nuye ndiko navuga, ariko nawe wizere mu izina rya Yesu. Imana ihembuye amasezerano yawe. Imana ihembuye, izuye amasezerano yawe, izuye amasezerano yawe. Imana yakubwiye byinshi, Imana yaguhaye amasezerano menshi, amura yarindira ubona umenga heze mu kirere. Umviriza, uwo mumedi no muperesi bari bahagaze mu kirere bazibira amasezerano yawe, yahavuye. Imana irakugiriye neza, Imana irakugiriye neza. Imana igukuye hano mu Burundi mu izina rya Yesu Kristo. Imana
Imana igukuye hano mu gihugu ikujanye mu mahanga. Sema haleluya. Kandi abagusuzuguje n'abagusuzuguye n'ibintu bibiri. Hari abagusuzugura n'abatumye usuzugugwa. Hari impamvu n'abantu babiri, abagusuzuguye n'abagusuzuguje, abatumye usuzugugwa nibo bagiye kumenya ko Imana yawe ari Imana y'ibifadika. Mbiriza, Imana ivuganye nawe ko isubukuye amasezerano, isubukuye umugisha. Iyi mvuga irumvikana? Wakira umugisha muri iki gitondo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwakira umugisha mwahawe n'Imana mu izina rya Yesu. Mwakira umugisha mwahawe n'Imana mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Sema amina. Imana igukoreye surprise wowe nyene ndiko ndabwira. Wanurira abantu basinziriye birababaje. Imana igukoreye surprise muri iki gitondo. Igukoreye igitangazo utaruzanucozanana. Iguhaye umugisha. Ikuye inyatsi ku biganza byawe. Ikuye inyatsi ku biganza byawe. Abantu bari muri iri teraniro bafise inyatsi, nimwizere ko Imana ikuyeho. Vuga ikindi kiki. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Aho bakurogeye Imana irakurogoreye. Aho byanse kurenga kubera ingufu zawe, warenze kubera ingufu z'Imana, warenze kubera amaboko y'Imana. Ngo mvuga nk'uko mbariwe, nanjye nabariwe kubahezagira, nanjye nabariwe kubahesha umugisha, nanjye nabariwe kubugururira ibyanyu. Sema amina. La tosidela. Nabariwe kubugururira umugisha. Wa mukobwa wa Yesu, wewe wambaye ishati y'imirongo ya noir na blanc. Oh my God. Witeka we. Oh. Murimo wawe muritse. Witeka we. Witeka we. Hembura umurimo wawe muritse. Wowe bakurogera ahantu mu mwobo w'ifuku. Ifuku murazizi? Ifuku zirona imirima. Bakuboheye. Mbona ifoto yawe n'amazina yawe biri ahantu mu mwobo w'ifuku. Bamaze kujana, my goodness, bamaze abarozi ni abantu babi barakubabaje. Byawe byarahambwe mu mwobo w'ifuku. Ariko warahavuganye nawe muri iki gitondo. Ukwezi waririyemo, uko kwezi ugiye kukuririmbiramo. Ndabona ukwezi kwamarira ku buzima bwawe, ariko Imana ihinduye ibintu. Uko kwezi kwamarira, uko kwezi kwaguteye amarira, uko kwezi ugiye kukuririmbiramo. Mana yanje Imana yahinduye ibintu. Urimo komera Imana amashyi menshi mu izina rya Yesu. Uko kwezi kugiye kuba ukwezi k'umunezero. Hari ukwezi ukugezemo wibuka ko wababaye, wibuka ko wahemukiwe, wibuka ko wagambaniwe, wibuka ko wagiriwe nabi. Uko kwezi Imana isinyatire yo kunezerwa muri uko kwezi. Uko abizi
hari ukwezi, uko kwezi iyo ugushikiriye uhitira wibuka ibyakubayeko. Imana isinye sinyatire nshasha ivuga ngo uko kwezi ni ukwezi ko kunezerwa, ni ukwezi kw'ibyiringiro. Uko kwezi wakomerekerejwemo, uko kwezi wabarijwemo, niko kwezi nyene Imana ihinduye ibintu ku buzima bwawe. Haleluya. Umwobo wose washizwemwo Imana iravuze. Mungu anasema kuvuyeyo. Reka nutangare, turi mu kwezi, turi mu ndwi yo guhanura, kandi ibyo tuvuze Imana igahitira ibikora. Amina. Uvyakire mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo uvyakire mu izina rya Yesu. Muri ino ndwi nyene turimo hari umuntu yari yaratawe n'abantu baramuvuyeko. Bajya abantu ugiye kubona bagaruka, ugiye kubona bagaruka, ugiye kubona bagaruka, ugiye kubona bagaruka. Byizere n'Imana iriko bivuga mu izina rya Yesu. Byizere n'Imana iriko bivuga. Ngabo baraje vuga haleluya. Oh. Haleluya. N'Imana ivuze. Ngabo baraje. Ngabo baraje. Ngabo baraje. Abakugiriye nawe baje kwikubita imbere yawe. Abakuroze baje kwikubita imbere yawe. Abaguhanze baje kwikubita imbere yawe. Abakwiciye ubuzima baje kwikubita imbere yawe. Hai. Sentele baisika. Shema Yesu. Tugiye gusenga. Sibise umwanya munini wo gusenga, kubera umwanya uragiye, kandi nahawe gahunda, nahawe programme, ntibyane ngombwa kubibabwira, ariko uyu mwanya nyine ngiye kwirukanga ku musozi, kandi njanywe namwe. Njanywe namwe. Hari icyo Imana yambwiye cyo kudugana kuri mwebwe. Ico kuna habari njema. Izo zabazaniye habari njema. Ye kwirukanga ni ngo gubunye. Ako ntumbwiye ngo tujane. Nongeye ati umunsi umwe nigeze bagatege musozi ndabona ngo nze tugende, ko bitaye muri gahunda. Watacha Imana yavuganye nawe. Ufatira nawe wosenze Imana ikaguha gahunda nawe. Sema amina. Oh haleluya. Ariko icyo ukenera Imana iraza kukiguha. Wowe uza kurungika ka message gusa kisho ushaka. Oh haleluya. Abari baguheraniye baraza kukwishura, baraza kugusubiza, baraza kuguha ibyawe, baraza ariko Yesu uri mwiza. Ariko Yesu ugira neza. Imana bamugisha. Reka dusenga Imana twihute n'ingogana n'ingoga. Kabera umwanya kurandega. Tugiye gusenga. Amen. Uhaguruke dusenga Imana. Dusenga Imana. Haleluya. Ako numva twoga ico dukora tusinga. Ababishoboye twoga ico dukora tukagura gwa rutsinga. Ejo kamere kabiri hano basi tuwe turagura rumwe. Abantu 15 canke abantu bangahe barashaka kugira ico bakora tukagura ugo rutsinga. Jenda tanze 20 woshira ko 10,000 wundi canke 20 unyarutse n'ingogana n'ingoga ndagusengera ndaguhesha umugisha tugurura urutsinga. Pare nitwe twayiguze kandi ntitwonanirwa. No Imana iguha umugisha cyane. Fukama ndagusengera agira ubundi ashirako. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.